erega mbona siko abantu benshi baje ngo ni showbiz ngo nije mbona siko n'umugore wanje yarase no kuvyizera yarazi ngo nivyanishya kina Landry ngo nije namuhaye amakuru ibiki nibiki kugira tugire showbiz abandi nabo ngo rikwagira sohora indirimbo niyo mbari kagira showbiz imagine to byace bintako jewe vyose ngo ni showbiz ndiko ndakora gwa mu makosa vyose ndagwa mu makosa ku mugore wanje ndagwa mu makosa kuri family yanje ndagwa mu makosa urumva vyarashitse muri family What's ingene vyagenze ni Alvin asohoye indirimbo kwa kabiri ku munsi nyene yumvise ko Délégué Général asohoye indirimbo biravuga ko ama beef yamwe nawe ari yatumye usorera rimwe kugira ngo mushobore gupinzana Sije numvise sinani ndabizi iyi ndirimbo yuze usokera ariko Waiso yaciye iminota 40 Olega asohoye turagorana emission na Nice Guy yakuvuze ko amajambo menshi ariko vyongeye aranavuga ati ajya amakomedi akina yambaye ikanzu ati je biranantera n'amakenga inyifato za Alvin Smith n'umuziki je genda utangura sinari nzi ko nzogera je nabikora mvuga ati jewe sinzojana kuri stage akuna jerekana iririmbire tu je umuziki sakazi jerekana iri abana gusa mbwa harageze igihe ibintu vyagiye birahinduka abana turabajya turaruha turavuga none sasa ivyo nifuza nk'ikinjira muziki ndabironse none ibindi nibiki karo ntangwe kuza ndaja mu radio ma televiziyo ndatangwa kuza ndamenyekanisha umuziki abantu urumva ni objectif ya kera byarahise donc buga bwari ubwana nyene yari imyaka nyene yajanye ni mutwe wanje ubu muziki ngejeje none umuziki warankwe mu buterere ushikanye mu kigobe uri kurumva je nari umukomediye kuva kera je nakina amafilme kuva kera mugabo rero urumva ajya ari ikintu ubu ufise tala yacu kuva kera mugabo akazovuga tu un jour uzogisubiramo ubu rero je nasubiyamo ni ryari Alvin Smith yabonye ko afise impano yo gukina comedy Hello boys and girls, hello wakuzi mukuto nobura kufya amazi kumena nobura ko nishiste gale ka Dreamer from Morris aka Black Man edition Black ndakubira ko twavuye muri studio kugira ngo tubaye bishasha ngo ndi kumwe na yanga yikundira abana ndakubira ko ubuzi kumwe la vache original biko bwaye Mr Original yo triko isyo ko ari iwawe none ubona yambaye none kumengira cyuhize orisi Auchui vitu we none we kwanza ko the fridge utari umukobwa ugombi yewe none iyi mishasi bakobwa bafise siyo je fise ewe uri umukobwa none kubaza iyi mishasi office si umugore wafise none ndakubaze afise mishasi yagutewe yamasinga wewe none ndakubaze mishasi ni imwe mishasi ugira icyo ushaka ushaka kuri mwishura upara none nta bakobwa bimeshura upara ni kwafire yabo ariko twari tumenye ku bakongomani Alvin ndakubaze abakobwa bimeshura upara cyangwa bakimusha mu ordinaire na makwafire yabo na makwafire y'abahungu natwe tuzogira ibyabo wowe wagize ivyabo rero mukama Alvin ntamenye abakobwa ntibambara amapantaro yacu nagenze kwambara amajipo nzo kwambara amakanzu nuko nyene twese turabantu tuzokwambarirana tuzogiriranira none habaye uko rero ari ndazorenga ku vyuwundi umva limite ari yahe none nta limite mon ami none igikuru no kudahena cyangwa kugira iki mugabo yagukwiye neza nimba ari kanzu ambara kandi numvise ngo birakubera nimba ari jipo je jipo inkwe neza je ndi munzu n'umugore wanje ndambara kanzu yiwe fite nkaguma pita rien tranquille yitwa no gutwenga aratwenga none rega umugore no kumuryohera muto none wowe ushaka tube nk'abasuda nyine yaryohera umugore Kushinganga kuba barapera musange no mu rukundo muzanya marapa arwane inkuru ngo Alvin ari mu baririmbyi batagura imodoka nshasha man amahera mfise yo gura nshasha nihagira none kera wona ndafise nujya wa occasion ndafise donc ni molomolo we gwa rumoto warufise kera Para rumoto warufise kera bagenda rurafa rumoto umego rufise gidi ubu ni wahinduye ubu no hano ko ufise iyisunuye gato nyene ya okaze mugabo ya bien gato ejo rero kizogura yindi yamboneta ijya yejo uzogura shasha kirongeza timanira nga nuko bimeze nimba bavuga ati miduga mishasha mfise ndagura mana mahera je mahera mfise nayo kugura ujya usakurya umunsi zotera imbere nzogura wa bien diaspora ni bavyumva none muta shima kwanza ivyo uronse shima ivyo ufise le reste ni migambi y'Imana Alvin Rames fresh bro ni salade nawe wana service coming
sha tuma dutigita muta we none ntubona wewe none tuva mu bwiza tujya mu bundi kizira kuja mu buye kandi urumva utegerezwa gukora cyane muta nusha dusubire twavuye ni gufata ingidi na cyane kwini Alvin arakunda gufata ingidi sa cyane kuruta inyama biraje kuvuga sanzwe ikibazo cya mbere no kubaza ni Alvin amaze imisi avuga ko majambo menshi cyane twaribonye bana bipublia yuko yoba yavaye na Nilna Alvin kubera iki ajya makuru mbega ayo makuru bari none wowe yabaza giye gendo baze wabigize wabikoze umubaze ko ariyo cyangwa atariyo ariko niwe vyega none yarije vyega none wewe nk'ubu nabonye yuko kera ukoresha telefone ubu nabonye ufise micro ufise kamera nshasha none wewe aho no caja kuvuga ndikana yaguze kamera no yamutse soko bimeze ivyo ni ukuye kuvyivugira nimba ibintu vyahindutse nimba habaye hinduka kuri wewe ni ukuye kuvuga je ndashimiye ukunuku canke jewe ivyanje bimeze ukunuku umugore twahebanye canke jewe kamera nukunuku niyo ntira nizi micro shasha nito ntira nuko bimeze nta muntu ategezwa kuja kuvugira wa makuru wowe utazi amakuru tegezwa kuyivugira wenyene komera ariko urashobora kurira kuvuga amakuru ari gute urashobora gusanga bijya bavuze ari ukuri ariko udashaka kuvuga je namubwiye ko yarandiri promoter naramubwiye urazi ibya numero mushinisha je namubwiye je sinjye umuntu w'amaniga je urabona je natigisa imyaka myinshi rasti urabizi nubu urazi iyo mvuye nubu mvuye mu buterere kwa mama naratigisa imyaka myinshi mo ndami rero simba shaka umuntu asana blague je mu kazi kanje canke muri life yanje kuma mbona mengo man uri kurafishina man n'ikintu nyene utazi maniga ciwe umwana ubaho jihongeze si bya bintu byo kumvumbura ngo bikiyo yashame ubutwara kuzi kandi ifo yuko umuntu uhindura strategy nokama muri vya bindi nyene yari ndi promoter naramubwiye yaragipostinze bijya bintu cyanda mwandiki ndamubwiye abashaka gufata ico kiganiro kandi no mu mutekano ntangere ushaka gufata ico kiganiro uzobukoze wa urumva je ndumenyesha makuru je ndabigusavye je nawe twaravuye kure wewe Landry promoter twarafashanje byinshi sinuvuga ngo je nije nagufashije na waramfashije rero semye ko twumvikana kuramo ico kiganiro kura ivyo bintu wagize kuko ivyo bintu wagize ni wowe gusubigize kandi wowe urashobora gutuma umutekano uhungabana kuko edaye uravuze ibintu utazi je nawe turabajama ba cyane ku buryo wewe umenya situation je ndimo basi wewe nuzenya wewe Gael ya turabajama ukacubona yuko umugore wanje twavanye ni ukwiye kuja wewe ni turabajama gusa ku maradi ku mateleviziyo ntuzi life yanje ukatuja ngaho ukagiye ugatanga makuru tazi kendo urabo mu commentaire ngina abantu bagira baguma bamutuka kubera iki wagiye uvumbura kuri davanga imutazi je nawe mbwiye maniga ico gihano basabwe kura nyibagira wibagire nicyo twakoranye byose mufuye ikiganiro twaragifuye kandi ndabivuze ngaho nta misiyo twakorana jamais de la vie apara gukorana ya mission no kwicarana uko jamais narumubwiye naho nzobandi nuzohegeye ndagusagije service cyo kiganiro gikureyo ibintu ntanasandorare byo kwinjiriza uranse ndamubwiye urazi yo twavuye wowe urazi yo twavanye urazi ko mbye twaje nagufashije wewe kugira ngo TV ishashi itera imbere ikiganiro ca mbere cyarose amaviews menshi cyane mu gihe Top TV cyari kiwanje kiya cyo muri restaurant yari ide yanje giyewe namubwira Landry promoter ngo ndaguhe ide tera imbere turaje ndajya muri restaurant ndagira ibiki Landry aratera shoot kana kubwira namubwiye nagufashije urase kumfasha gukora ico kintu gishobora gutuma je reputation yanje igira turahigejeje nawe ariko ni Alvin Gwera na Kera barabagenzi cyane na Landry bahuriye kuri vyinshi cyane kandi jewe nimba ariko arabibona je nta beef je sindi babandi ngo tugiye ama beef yo mu man je nta mwanya afise mugabo jewe ikintu cyambabanye ndakivuga naramusavye urazi kwinginga umuntu erega mbora siko abantu benshi baje ngo ni showbiz ngo nije mbora siko n'umugore wanje yarase no kuvyizera yarazi ngo nivya nivya Landry ngo nije namuhaye amakuru ibiki kugira tugire showbiz abandi nabo ngo rikuyagira sohora indirimbo niyo mbari kagira showbiz imagine to byace bintako jewe vyose ngo ni showbiz ndiko ndakora gwa mu makosa vyose ndagwa mu makosa ku mugore wanje ndagwa mu makosa kuri family yanje ndagwa mu makosa urumva byarashitse muri family urasi ngine vyagenze byaragiye cyane akanya gato bijya bintu vyamaze kugera ha wose
ahantu hose byo kugera akanyaka nanje vyose yega amakosa yose ndata kuri Landry kuko namubwiye kikimara 2 minutes kigise 2 minutes ndamubwiye ndagusaba waramaze kukibona muri 2 minutes link yaho nyene je narayibonye jewe none notification isishikiye 2 minutes pap nibona gusa titre nara nacumviriza cyose nacija mu inbox ndamwandikira Landry wallahi arang ndamubwiye sawa ukwenze rimwe ntaho kumaze cyane turahejeje ariko nuvumenga ni ibintu bibaye birebire muri abagenzi birasi ko muhanurana warabwiye bari ati bari ndaziko umugenzi kuko iminsi yose bari baba si birebire mane decision urana twebwe naje nawozi tukatugira ibiganiro ugasanga umuntu agikunze canke umuntu nuzenya abiwa wara chance turakuramo kandi tranquillement bien turakuramo nidushaka ingorane urumva ndushaka guma twishwanisha twiteranya ku bantu rero umuntu agusake service kuramo kuko ntuzaba muzohurira imbere turashafite ibintu byinshi cyane tuzokurana imbere ya ni Alvin kumwanya bandanya akora ni na Alvin vyaravuye ko wakuye ko ama post yose ya mwe na Nilna ubwo ntiyo yari yo mpamvu ituma bavuga biki Barazi ko ari abartiste ndetswe mberazi yuko urukundo nabantu babiri none wewe ikintu cyose ni wowe n'umukunzi wa mumvikana sivyo ni nkuko rero n'abandi artiste ku mwaka afuta ibintu vyo byose agatangura bishasha ibintu cyose rero ni umuntu n'umukunzi we bavugana we rero wapembeni ko utabubizi tugeze gutekereza aho bugatohoza urumva none ntiyabivuze amapost twese ntitwagize umugore yasubije ko amapost yose fyupu naje ndasubizako nubu ndamupost ubu Landry abantu baguma bamupost nonze yabamutaginga wewe wamubeshi urabona ingene ukura beshira abantu ucumengo wagize wateranje abantu twarigeze kumva uvuga ati bikunze 2021 ndashobora kugira ubugeni na Nilna uyu mugambo uracahari uracahari none yewe bana wewe no akodi ndakura deja afise umwana wanje wa mbere afise imyaka 5 umwana wanje wa kabiri afise imyaka 2 one ubona amani ubona none twobandanye uko ifuko ko dukura ifuko ko tugira ibintu n'Imana izi yagiye maze kugira ubu mariage n'Imana ariya irabimenya umuntu no musi muzojyana avuga okay aba vraiment aba barafise droit mugabo tuguma dukubitana uko nyene uti niyo muba muri mu biti Imana izovuga ati aba narabibembereye tu mutnami aho Imana ikishira ko protect kivuga abamarayika genda mukingire bajya abantu shaka imari byabo genda mu ba protege bagenda bazi bajya bari mategeko nuko byara twarabonye video Nilna uri kuramusezera ko aeroport twabona umenga hari ukuntu nyene wari umeze mbega ntiwashaka ko genda muhada ibyo bintu byari bifise impoemo bro none maniga numugora wawe ndetse wagiye no hanze agiye na ruguru uramusezerwa kwa none yanya wamubwiye ati none nanje ihana visa ni lini iyi visa yiki man none ngasimbayeho maniga none bo bana n'umuntu mutari kumwe none none naho razo azoza none makatenje hariya maniga Alvin uri kurakora ku nguvu zidasanzwe twabonye Alvin yagarutse n'ibindi bikorwa kuva tumuboneye mu ihuriro ntidusubire kubona ibikorwa vyiwe yaje na comedies wiwe ko riki Alvin gushinga ibintu vya comedy vyiwe urukwavu rurakura rukonka rero si misi yose umuntu uzoka mukorera abantu azogera igihe nawe utangura gukoresha mugano ushaka gukoresha utaratangura gukorera umuntu abaye gukoresha abantu nawe uteguza gukorera umuntu kugira umenye ingene ababosi bameze kugira umenye ingene ubuzima bw'ubukozi bwo gukorera abandi nyene bumeze kugira nawe umisi uzokoresha abandi uzomenye ingene ubafata uzomenye n'ingene uvyitwaramo rero cyage twarakorera abandi ubu turikorera kandi urumva nta mushoferi abumushoferi atabanje kumukonvoyer tuzokoza kuba umuboy chauffeur kandi kuba umuboy chauffeur si cha kuba umuboy chauffeur bisigura yuko uburi hajya kugira ngo ubone ama tactique n'ama technique y'ikintu ko kiba kigenda niyo mpamvu uzosanga umuboy chauffeur misi yose umushoferi akubwira raba wone ubone ingene tutagira rabigire nduga imisozi ejo ntizoba turi kumwe uzokwimenya donc bariko rakugida kwereka inzira nuko la vie c'est comme ça rero no musi uriko rakorera abandi nonda kubazeho wowe kira ntiwakorera abandi okay mugabo ufise TV yawe ubu nawe aho bujya mukamera abandi umukoresha ibyo ari mu boss mu partenaire umviriza même si mugabo ndazi ko ufise abantu peut-être ukoresha ubwira wewe ugira montage bon
umuntu ntukwiye ntukwiye kukumuri wawe undi nyene umuntu nuhinduka donc twese nuko kera twakoreye abandi ubu turikorera ivyacu mu misi zarabaye induru zo muri buja zo muri ihuriro bamwe baranavuga banila ati turavuyemwo abandi kunuku twabonye bagasore akantu benshi batangiye kuvuga ati hajya nimba hari umuntu wa mbere abona ikintu hakiri kare yo bari Alvin Smith ati hajya Alvin natabivuze yavuye okay nuko mutse avuye okay none oya ni atari mutaho igikuru nuko none twese nitukirimo byaravuga ko hajya ngo mutahembwa muri ihuriro TV bon none nimba higa nimba utahembwa icyo cyo gucigwaho cyo gutanguza ivyawe cyo kuvuga reka je nanje ntankwe kwikorera ivyanje ndonke make ndabona mugabo naho ahantu utahembwa rega umuntu wese ugenda ahantu ufise objectif quelconque cyo kuja ahantu ukavuga je naho batompemba jewe gusa je nkine canke mboneke ama ivyindi ni munyo niko biba bimeze muti antuka kubugiye mu kirusi maka ngo cishoka baguhemba mugabo wahongeze shokora ikintu kitampemba Alvin uri kuraza ku masinema uriko turabona ko gutera winjira muri carrière y'ibintu vya comedy cyane turamenyera abakomedi bakina bijya bintu nyene vyo gukina bibisanzwe hari n'abandi tubona nka bakiginge bagira stand up comedy twitega umunsi umwe kuzomubona kuri stage Alvin ariko aratwenza abantu byewe n'umuziki je genda utangura sinarizi ko nzogera je nabikora mvuga ati jewe sinzojana kuri stage akuna jerekana iririmbire tu je umuziki sakazi jerekana iri abana gusa ngo harageze igihe ibintu byagiye birahinduka abana turabajya turaruha turavuga none sasa icyo nifuza nk'ikinjira muziki ndabironse none ibindi nibiki karo ntangwe kuzandaja mu radio mu televiziyo ndatangwa kuzandamenyekanisha umuziki abantu urumva ni objectif ya kera byarahise donc buga bwari ubwana nyene yari imyaka nyene ajanye ni mutwe wanje ubu muziki ngejeje none umuziki warankwe mu buterere ushikanye mu kigobe uri kurumva je nari umukomediye kuva kera je nakina amafilme kuva kera mugabo rero urumva ajya ari ikintu ubu ufise tala yacu kuva kera mugabo akazovuga tu un jour uzogisubiramo ubu rero je nasubira ni ryari Alvin Smith yabonye ko afise impano yo gukina comedy yo kuva kera depuis quand j'étais encore petit yo man tu mu buterere tu twaba comedy tu twaragenda kuri TV Burundi panekwa kipindi cha Kiswahili tulikuwa tunafanya ma comedy non vichekesho ya zinazopendwa ya man ya tu twaraja muri televiziyo Burundi muga twagira vya radio apana vya televiziyo twaja kuri ya sura bro cha mugaho urumva mani waja hanu mani uraziga TV Burundi na radio nubibone kugira ngo hanzira shaje muta indani ni mungiti indani mani ni burayi mugabo urumva twaravuga ibaraza kudutora mani n'umuduga wa TV ku buterere bakaza na bijya biboro mengo bijya bifisa amasura mabi bijya biduga tukinjiramo wesh twara abastare maniga abastare mu buterere nuko bino bintu ntivyatanguye vuba vy'ubustare bwawe Alvin vyo gukira ura wise pro ujya wise pro yaranze igiye ko aranze kuva ngira umupiti adukura amafilme turira Deborah twibwe nabande twiyemeza kira bajya fise brothers team bajya bose twaragenda gukina ama comedy maniga bifise umwanya je narakinye comedy man ahubwo jewe ushima ibintu jewe narinzi cyane ni comedy je asindagaragaza comedy yanje kubera ndacafata ya stabilité y'ubustare bwa music ko sishaka jenga ni garagaje jewe yo bari catastrophe maniga jewe uzobaza abantu banzikira muri comedy je na voice ndayihindura mugabo ubu sindashaka kuvyerekana ndiko ndagenda pole ndabingizemo ari umusubizo uvuga kumujya mu jama rero sasa umuziki ashaka uhebe ni mu vrai comédien bisigura ko umunsi umwe tuzobona nka kujya ba Raoul ba Kigingi bagira concert natwe tukakuriha jewe nindi dusenye Imana gusa biriko biraza kunguva idasanzwe target ifisi shaka bajya bose twakinanye mu butere bataratera imbere dusubire hamwe ubuje ko namaze gutera imbere hamadu vup ariko muri bajya bose turabona wamugarukanye Stacy inyuma yahavugiye ko amajambo menshi ko ngo wamutwaye ikiganiro muri ngo yigitwara muri Siren Jesse nkunda ibintu by'amajambo jewe akazi niko ntenshi imbere iyo byose naravyumvise mukandi Jesse ngizo ndamuvuga ikintu nakimwe
sishaka kuvuga ibintu byinshi mugabo ni bon ujya turabagenzi ubu turakirana no muri série yanje c'est bien je simba shaka ibintu vya beef man beef nziza ni amahera beef y'umuntu wa muntu yose beef biriko biraza ku nguvu zidasanzwe ni Alvin Smith yari kuduhereza shokoroza ubu yaduhaye ifata ingidi kubera iki ifata ingidi inspiration katokea wapi bro inspiration none ivaye wono ntuzi ko gende umuntu wa mbere ngaha mu Burundi akunda ingidi ndi umuririmbyi wa mbere ngaha akunda ingidi yagiza je ingidi kweri kabisa ash ingidi turakora na emission na Nice Guy yakuvuze ko amajambo menshi ariko vyongeye aranavuga ati ajya amakomedi akina yambaye ikanzu ati je biranantera n'amakenga inyifato za Alvin Smith. Bon iyo uri kurakora ikintu na Yesu Kristo yari umwana w'Imana yari intumwa y'Imana mugabo abantu bigeze bamwemera baguma bavuga wapi we no mubeshi ibiki n'ibiki rero umuntu uri kurakora ikintu abantu bategezwa kuvuga amana ukora ikiza baravuga ukora ikibi baravuga ukoze nawe bavuga wapi ujya mujama no mugome ukoze neza wapi ujya mujama mani nta muntu utavugwa cyukora cyose rero sasa rero kuje kuvugwa nabimenyereye mugabo cyo nkora cyose igenda gishira mu bwenge turakora na emission na Davina arakuvugira sana abantu baranavuga ati Alvin kubona yarahomvye Davina kabisa ahomvye umukobwa w'ijambo aho kacinye yacugwanga ujya mwana aracagukunda bro cyese ndamukunda kandi yarakuvyariye Angele umwana w'ifiswaga nk'ujya kweri ibindi moto kintu cyose gifise umwanya wacu ibindi ikintu cyose gifise umwanya wacu pia dukamera bamwita Keshit Photography kuri Mike ni Juste Gaël indirimbo irasohotse Fatingidi ni indirimbo yari gusoka itariki 2 kuwa gatandatu w'indwi heze kubera iki gusokeje nacenda byihoza gato si utuna bijya bintu byose byabaye bijya bintu landiri yagize byose byose byatumye genda iblock kubera sishaka yuko bijya bibaha mananje cyo sohora iboneke ko ari showbiz gende ko ndagira mvuga reka ntamporize kidogo indirimbo yawe irasohotse isokeye ku munsi umwe ni indirimbo ya Délégué Général benshi bacavuga ati ubwo ntibashatse basohorere rimwe nyene ya Général sigire rimwe nyene bon jeje navyo nzi mugabo target yanje jewe yari kwisohora ejo nyene kuko niyo ho nabonye ko ibintu byose byo wanje biri pose nabonye harageze ko ndayisohora Fatingidi kuraza nina ugerageje kuraba clip ya Kamisha ukaraba n'amasalamu ya Fatingidi umenga birafise ahantu bigomba guhurira gatoya kujya kuna makala ameze kujya kuna mwijoro ibintu nk'ivyo ariko ni clip nziza kabisa guhura kubera Kamisha twikure muri club de nuit twikure muri boîte igana twikure muri boîte twikure muri gym tonic ahandi hantu ntunga mu nzu yanje ari maje tunga mu nzu nazo abona nyene none zura bisi image nga mu nzu nyene n'izindi zari akuna angura zikumuropozi bazikwimwita hebiyarara acyemvuga reka nerekane ariya kumuropozi none wakuna nage mu ntango hagati kubera iki ntagiye ari abantu bakomanse none kubera iki mwagiye mu ntahango hakomoja muri piscine mani none piscine bose ni bakakorera none mu ntahango bose barakorera atari je umuropozi gusa haya ngusigara umuropozi nta butumwa nabo boshikiriza na ndipro beef maniga nta mabifu jewe shaka kumushira ko landry beef twebwe turaho mu isite twese turiko turarondera ubuzima mugabo menyige nubaho neza n'abantu ni akantu gato gutuma ugira utibanga canke uta ubuntu bwawe kubera akantu gato akantu korengana ahama ubuntu bukabandanya twese turazi twavuye twese tuko turarondera ubuzima rero nite tugiye kuja hamwe ahubwo tugashigikiranira twavuga maniga dukora uko tugora uko iyo twavuye nitwe tuhazi ahubwo twiteze imbere dutezanye imbere twebwe tucabuke mugabo hamaze kugera igihe ukabona yuko ushobora kusinyicinga jewe uzi na strago twaciyemo uzi ko twafashenje byinshi ukacusinyicinga je na beef mfise mugabo tundakubwiye ivyo nyagize si vyiza kuko naramusavye naramwingize aranyankira hari cyo vyishe rero ku rukundo rwa mwana nira nta nakimwe vyishe mugabo man je ndakuze nujya mukobwa ugenira narakuze ari ibintu tutaguye gucamo maneka ibintu nk'ivyo uje amashobize y'urofa cyo ni vyakera man tugitangura kugira turondera izina tugikura amakava turi gusa ivyo rero twarabirengeye muta ubu twe turakuze dufite izindi projet maniga twe je nujya mukobwa ntituri muri copinage ubu turi fiancé donc ari ibintu takirimwo maniga
muri kwindi step yeah man. ni Alvin asohoye indirimbo kwa kabiri ku munsi nyene yumvise ko Délégué Général asohora indirimbo biravuga ko ama beef yamwe nawe ari yatumye usorera rimwe kugira ngo mushobore gupinzana Si je numvise. Sina ndabizi iyi ndirimbo yose usokera. ariko wayisohoye aciye iminota 40 Olega asohoye Maniga. Twari kumwe n'ujya mu jama tubana mu duka. Cece ndavuga amasahara ageze. Je ndafise umuntu wanje yambwiye amasahara ageze sohora indirimbo. Je sinigeze menya yuko indirimbo ya Olega yasohose. Jamais sinigeze ndabimenya. ariko ababikora ko hari kutumvikana kwamwe na Olega Gute? Gutumvikana. Mwarigeze kwishura. Kubona twishura. muramaze kwishurana nabi Gute? Je ndamwishura nabi. hamwe avuga ati jewe Alvin ni nkaga papi nari nzwaraga papiyo nawe avuga ati ujya ari umudansere wanje nige kugira inde none ngaho abantu wavuze nabi cyangwa twarumvikanyishije narakumvishije wamuhaye impanuro tuka Jesse navuze nabi nurumva niyo mpamvu ndakubwira burya ntuzotwenge crocodile utarajabuka inzuzi rero we turiya agi umuntu wese afise passé yiwe rero aha tugese twese turafise ibintu twaciyemo turafise ahantu twaciyemo none nk'ubu Jesse ifisana twakinanye comedy ugira duhuye no bihakana nkavuga je vous connais ndababwira abanda baza twakinanye comedy kuva mu buterere mugabo umaze kubona yuko ugeze ku level ugaca ushaka kwihakana abantu bakera ugaca kwihakana ubuzima bumwe bumwe waciyemo jewe urana n'ubumvuye mu buterere urana bagiye baze bicara mu kawa ibiki bampagarise mvuga baze hamagara ikijiki urajya mbo bambwiye turakwemera kuko we ntuhemuka nturi nka babandi bashobora gutera imbere bakaca bibagira iwabo cyangwa bakahiyakana ivyo wawe turabirabira hafi kandi turi proud of you barakuryohereza ndavuga none abaze kuva kera sinigeze tunavugana urumva no musi barampagarise barambwiye ico kintu bagusigura yuko uteye imbere ntuzokwibagira iwavuye nimba abona yatera imbere akibagira yuko twigeze guca sishaka kuvuga ibintu cyinshi twigeze guca mu bintu bageze kuba bangira ibintu bigeze kuba bansaba ibintu ubu no musi akavuga agagira mu rwego rwo kunyihakana je ntacyo bintwaye mugabo ubuzima burahinduka icyo bintu bishobora guhinduka kandi ugasanga arakeneye abantu usanga ntibigikunda ko wagira kubera ingene yitwaye igihe ari kuri rujya rwego byari byantuka Alvin mvumenga nugaraho cyane ku kintu cy'amafilme cyawe dusa n'abasozera ni Alvin ku mwanya tumuna aguma dutangaza aguma aza muri iki agasubira mu iki mu Kirundi bavuga vomera zose ntuzizo kwa mavuba twarabonye usinya kontra uraba brand ambassador wari mu mashiramwe ga mu Burundi hako mu nyuma ntitwasubiye kubona ibi biherekeza mu nyuma y'ama publication uvuga kuri rya shiramwe canke naho ibindi bikorwa bo mukoranye kubwo kontra ni yahere hajya mu mpapuro gusa kontra ni yaheze turi mu periode ya covid ndurumva nimba turi mu periode ya covid hari ibintu hari andi masosiyete bitari kuri yuko bagira ibintu by'abantu baca hamwe cyane rero urumva turi bariko baratampohiza gato mugabo ama evenement atanguye muzobona byose bigeze neza hari wavuze ngo ujya mwana atera umugisha ngo niri na kabisa yaraje kontra kiraboneka bon sha byose ni kubyimana si kubwiyo ni kubw'Imana yego ni Imana nica mu bantu Galvin yego niyo mpamvu ushaka gusanga nyine ni Imana yagiye bikishije kuri we sepa ngo ndamushimiye cyane Alvin waruka kuduhereza indirimbo n'umwigeme yitwa Mokenzi Mona Walda nawe nyine haruka kuduhereza indirimbo yakoranye na Kidumu yitwa Ndafuha ndibaza urayizi yego ndayizi tugira ngaho twiteke ikindi gikolabo ryari Galvin kuri shaje ndafise karimbo keza kaje na Wiz Design kabisa niyo nzokabaho kandi nje namurondeye ntimugire ngo niwe yandondeye kuko yandi musta nije namurondeye kubera iki kumurondeye kubera ashoboye hari ikintu wabonye mu Burundi hari abaririmbyi benshi niki kintu wabonye muri Wiz Designer gihari gusumba icyo abandi baririmbyi benshi bari gutora arashoboye kandi arafise respect aruba arandi apetinga umuziki udafise indero yo mpeti ari pose Antuka ndibaza rega twebwe abapeti tuva mu quartier yo mu isite turuba ko tuba tuzisirago twaciye Wiz Designer aruba n'ujya Berry Music nawe nyene aruba yari apeti benshi ubana n'andi apeti yarabayindise Alvin abubaha n'abandi arabayindise araciye umwaka umwe n'inusu twarakoze ikiganiro
kwanza hari mu mwaka wese twarakoze ikiganiro bavuga ati hari abarimvye basitanga mu Burundi nama narondeye dukore featuring bakangarako ubu nabona urondera kubera ko tubarondera jamais kuri kera nabaronde baragira ubu urumva yuko ubuntu barondera nzokurana nabo tungana nivo dutezanye imbere twese ya ariko star igezorondera ya ariko Alvin ubwo kubaca bibaza yuko wobo ari gutinya yuko collabo nyene uhuye n'igica nyene gihava gigonga imistari de la vie none nta bastari bakomata mu ndirimbo zacu bakavuga petit respect la vache original byose birashoboka nta kintu nakimwe kidakunda Alvin uri kuraza ku nguvu zidasanzwe tumaze imisi tubona ibiganiro vyawe vy'urukundo cyane ni na Alvin nibaza ko ari mwe mu bantu bafise aba ex benshi cyane ivyo ntuvuge jefise abademu benshi cyane twaciye muhama n'abandi duhura mu ibarabara nkavuga we twasohokanye ngo yego sha waranyabagiye kuri nkavuga oya reka twe twarajyamuta manega jefise aba ex jengi yangu ni muri ivyo mbere afise aba ex jewe ndumu Alvin araheba cyangwa arahebwa Jesse nakunda n'abantu umva nahebwa gute jamais de la vie Jesse nakundana wenda mukobwa n'umwe wigeze ukunda jamais de la vie cewe genda sara Alvin birashika umuntu akagira ico yibukira ku wundi hari nk'umu ex wara wibuka avuga ati ibi bihe vyiza vyiwe n'ukuri kw'Imana jewe dawe wafise amadefi igihumbi je nduvume ngo ibi bihe ndabihimba kandi je abakobwa none je ni twashwana ngo biga ngo tuvugana jamais cyangwa se tumeze neza turahura tugatera story ari nabandi ubu bari maleva arenze araba VIP watari mugabo turahura tu akambwira warabaye umusitari shana arayibona tukuva kera nyine warakunda ubusitari aje ndavuga ndabona ateye imbere c'est bien life c'est good tugasangira tranquillement aho kacini hacugwanga tuvaye mushase mukayigira ko kundi aha ndafise umugore muto bonne fiance Biado kamera ni Keji photography ni Alvin tumona kamisha shikanye 100,000 vues il a fait 130 combien Muhammad Muhammad nguyu mwana ntacike benshi baratanguye kwibaza ati zino ndirimbo Alvin ariko arasohora turabona umenga ariko arava cyane muri rap cyane tuvuge ko umudiho wibagenye umviriza ndababwira ikintu kimwe twebwe tugina n'iterambere muravyumva ntuzoje hajya wihate ku kintu ngurumva ngo je ngo sinohemuka monami ari ibindi bintu utodadirako si ça va pas laisse tomber vous voyez ubona voya bien ubona inzira nziza ushobora gucamo ibintu gende neza camo none bifisi nakora rap ndabona ko yacisha akarimbo kanuze maniga rap yonga mu Burundi nta gaciro bayiha rero moi je suis un rappeur murabizi ko rap ndayishoboye mugabo monami nzokora indi midiho ishobora gutuma je ntera imbere sinokora imidito rero urasiko ari midiho ukora abantu bakakwemera ariyo kwemerwa no gutera imbere bakavuga ujya no musuparapa uri kuratera imbere uzojaye ari concert uzogira twabonye ba Bface ba Fabilov akora ibitara umviriza bajya ni ba Bface ni ba Fabilov je ni Alvin Smith la fashion originale homme qui traverse la mer sans bateau donc jewe sindi bajya je fata shema yanje nabajya bafata yiwabo umwe wese yavuse ukwiwe umwe wese afata inzira yiwe komera hari nabavuga ngo zijya impanuro ngo Bface arazikurikiza cyane ngo bari ko aravanganye n'utuntu dufite impoya na cyane erega amani hari gihe rasta no mu soda urana no mu soda urana bagiye basuda tubura nyine kirengana imbere y'umugore aroro n'amapete ngo arayakuwe aroro akavuga ndasavye vraiment no kuri kw'Imana oya no kuri eforo no kuri Muhammad no kuri kw'Imana ugasanga umugore jebaze oya mugabo ugasanga ubuye mwibaraba urashobora no kwiruka no bisigura yuko ubaho tugeze fo yuko dukora utuntu tworoshema ariko muri rap urashobora kuririmbira umudema akaryoherwa nawe uragenda ubikore wowe muri umuraperi Biado kamera ni Keji nike kintu cyari gikenewe wara tuva nga tutavuze ga Alvin kintu cyari gikenewe nta kimwe byose byari bikenewe mane byose wabivuze ubutumwa wari gushikiriza bwose wabuhejeje ubutumwa je no shikiriza nuko murabona ajya mu buzima si byiza kwicarira umuntu mu buzima niyo mpamvu abazungu batuvuga ko abazungu time is money nta mwanya afise urusaku no baguma biruka cyo kuba n'umujama mugahura para vyani vyino gute mana tuje gusa yo gute bon baragende ko dihuta kandi ari umujama
donc muhura muri uwo mwanya rero nta mwanya umwe azokumenya ivyiwe kandi uzotera imbere mu buzima mbwa umaze nga muri Afrika niko tuze problème yo kwicara hasi tukavuga umuntu tuka tranquille tukagira ngabane tuzofa dutera imbere donc dukore cyane dusenge cyane twiteze imbere twese imbere imiryango yacu ntitwicariye abantu sinovagana kwajije barigeze kunsaba ati mpi nimero cyangwa mutubwira aho twakora contact za Alvin cyangwa atubwira aho dushobora kuronka amatriko yiwe ndibaza naranakuronde abakina amatriko yiwe bayasanga he bro bon jewe amatriko yanje kuri kabisa nararungise Canada yose mugabo abakina amatriko bashobora kunyandikira amangazi bakoreshereza wawo ni naguhana no kwamubwiye ngo ntayihari yaraheze azana mani kandi ko ndarondera arasa igari rya gatayi usanga karaheze ukavuga reka mbaze ntigitengera ndondera kandi gatayi niko bimeze mu nyaco gituma wagurishije umudoga wa mbere shuza n'ubundi ni imana igumikora kuzigira bro ndagushimira nizere ko nikindi gihe nitwaguhamagara uzotwitaba bro amakindi naco waguze mikro iyo telefone igira gizozo urayikura oyi niyo kuzandara amasaha naje none ko inzu itaringa kuri mikro ari Juste Gale Ed River from Morris behind the camera kari umusaza Rastaman ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista bwana nyamugira sabone subscribe commentaire share kwa kunanda bye bye ciao hasta la vista mukawa mezagirire